Shalom shalom, kaze mu kiganiro Kids Time, kiganiro gica kuri televiziyo Victory Rock TV, iboneka kuri Facebook na YouTube, iminsi yose ya gatanu kuva igihe c'isaha 12:30 zo ku mugoroba. byinshi byo kukuvuga ko Yesu, bimwe bimwe bingora gusobanura ingene wahebye inama 99 kubw'imwe, iyi imwe yari jewe nakubabaje, uranyihanganira n'ububi bwanje, imbabazi wangiriye zirasiga, urukundo wanyeretse rurasiga, amajambo ambanye make yo kubivuga. Yeah, yeah. Twese hamwe tuti mfise byinshi byo kukuvuga ko, mfise byinshi byo kukuvuga ko Yesu, bimwe bingora gusobanura, ngene wahevye intama 99 kubw'imwe, iyi imwe yari jewe nawe nakubabaje, uranyihanganira iyo ntabaye umwizigirwa, iyo ntabaye umwizigirwa kuri wewe, wowe uhora umbera
mwiza wewe uko umubyeyi mwiza kumorera reka nkuririmbe wewe ndibuka z'amabazi imbabazi wagiriye urukundo wanyeretse amajambo yanje haleluya uranegera wewe Yesu mubyuvuga urandegera Yesu ingene umunda aho Yesu amaze kurengera ndashobora kubona ibiganza byacu hejuru twese mu cyubahiro cy'umukunzi wacu watubabariye kenshi na n'uyu munsi. Yeah. tugiye mu itanguriro igice ca 39 akarongo ka gatandatu haravuga hati kandi Yosefu yari mwiza w'umunyakaranga. Haleluya. Nuno munsi hariho abanyakaranga kandi hariho ba Yosefu barigishije abana babo nabo no munsi bariko barapresenta berekana yuko barezwe n'abavyeyi nka ba Yosefu b'abanyakaranga. Amen. Bagire babereke rero ibicorangisho hamwe n'ibikoresho bimwe twakoresha kuva kera kwa basokuru na basokuruza. Uwa mbere ashobora gutangura akabibereka. Murabona neza yuko ajasho umwana igisabo hamwe n'icansi ariho cakunze maze neza mukaba musi neza yuko ari igisabo c'umurando gitererwa n'abavukana batavukana bakavurugana. Haleluya. Hama mukaba mubona neza yuko ari igisabo kikaba gitandukanye n'icakirizi. Icakirizi kikaba gifise umunwa muremure ugororotse kandi munini, ariko ico cansi kikaba gifise umunwa mutoya ariko izosi rigoramye akaba ariho bitandukaniye. Maze aho hambere n'ubu barabitereramwo amakuyano bakongera bakabishinguramwo amata ndetse bakongera bigataka uruhimbi nkuko mibibona ngaha. Maze n'ico cansi bagiheshamwo amata abana kikava mu giti kitagira intimatima. Amen. Hariho nundi muhungu muramubona aja twereka ukungene aho hambere basokuru bagerageza bakaronka ukungene bambara badafise impuzu. Imbere y'umuzo w'abazungu barahitana umuma igiti c'umumanda umuhororo hama bagashobora guhitana imangu igiti bagitonora hama bagakubita mpaka hagashobora kuvamwo iyo mpuzu mubona bambaye. Hama mushobora kubona muti kubera iki ari umuntu ari muto kandi akiri muto, kubera imbeho bashobora kuba bonze kenshi, mugabo rero ni kwari ukonda kwari ukumuka kubw'imbeho. Haleluya. Kandi rero mubona neza yuko yari umwana w'umuhungu yategerezwa kugenda afise icumu mu ntoki baramutegeka kurikuza gukurana naryo. Hama murabona umwigeme aje yambaye imvutano kandi afise inkangara mu ntoki. Iyo nkangara nayo mukamuzi niko kuva n'ubu tuyikoresha mu kugemura, akaba ariyo yatanguriye ibisimbo dukunda kwitiza mu gukoresha muri no minsi. Hama mukamuzi neza
ko ariyo yatanguye imbere y'ivyo y'inkangara akagage udukamaduni n'utundi bivaye naho tuturuka. Hama murazi neza yuko n'ubu tutibagira umuco no mu kuririmba tutaza turirimba ngo igiseke canke ibindi, turirimba nk'inkangara tukabandaniriza naho Imana ibahezagire. Hama murabona neza umushinga ntahe aje yambaye imbega zimubereye zinyambara abantu zibera abantu muramubona. Hama afise ukungene agenda n'ukungene atambukira ijambo musanze mubibona neza. Akaba afise ibitako bitatse umutwe n'amaboko. Hama akaba yambaye imbega zitatu. Urubega rw'indani rutaboneka neza yari impuzu ishobora kuba igumye gatoya, bakaba bagwita urubega rw'umugumya kubera rugumya ubushuhe. Hama agakomeza kubandanya asusurukiwe. Murabibona neza. Hama hariho urubega rugira kabiri rugaragara rw'amabara y'ingwe canke ikindi gikoko, rukaba ruri kumuhivu, bakaba bagwita urubega rw'umuhivu. Hakaba n'urundi rurenze ko gwera rwambara abashinga ntahe abami n'abandi, rukaba ari umutamana n'ibitako n'icumu icumu rifise ubuyonga, icumu ryatwagwa n'umugabo umushinga ntahe. Hama murabona umwigeme aze afise urutaro rufise insiguro nyinshi mu mico yaho hambere. Urutaro turarukoresha n'ubu mu gukebanya, mu kugosora. Hama mugabo kera barashobora kugwitiza mu kugira igicurarangisho kama, bakashobora kugira nk'uku muri iryo jwi nyene bagaca bakuramwo intambo n'imvyino yitwa uruharamba. Iyo ntambo ikaba yakoreshwa igicurarangisho kama c'urutaro. N'ubu barayitamba bakayikoresha ivyuma, mugabo bakoresha urutaro muri ico gihe ko atabicurarangisho. Mukamubona umuhungu aje adatwenga, yambaye impuzu z'intore, kanatsinda murazi neza ko intore idatwenga. Intore barabasoda b'umwami. Hama mukaba muzi neza ko intore zamuka mu gace ka Bugesera. Hakaba hari Bugesera kubera bari bahejeje kugesera naho ukaba kwari kwica umwami. Hakaba bari bahiciye umwami Mutaga, haca haduka abahungu b'intore batangura kugwanira mwami. Mukaba muzi neza ko intambo y'intore itambwa n'abahungu b'intore. Mwarahezagiwe cyane, ivyo nivyo bashimye kubereka, baracabereka n'ibindi. Mukaba mubona ico dushobora kuba twоkwita ikirago mugatari ikirago. Ikirago kiba kirekire kikaba caryamako n'umushinga ntahe, ariko ico unumukeka canke umukaze bashobora kuwusasira abana, bagashobora kuwusasira abantu bakiri bato, bagashobora kuwuhako ikazo abantu bakawicarako. Hama bagashobora no kuwukoresha mu gutaka uruhimbi, aho ubunye dushobora gusanga twitije ibindi bitambara bindi, mugaho bakoresha uwo mukeka, ico kirago canke umukaze bivanye naho mumwe wese aturuka. Hama mukaba tubarangije tubashimira cyane. Imana ibahezagire, mwarahezagiwe. Shalom shalom, kaze mu kiganiro Kids Time, kiganiro gica kuri television Victory Rock TV, iboneka kuri Facebook na YouTube imisi yose ya gatanu kuva igihe c'isaha 12:30 zo ku mugoroba.